Hello my beautiful people. Izina ryanjye Simba from Sweden kuri Eric Burundi TV. Ndakubwira ati kana subscribe niba utari kana subscribe kuri Eric Burundi TV. Hama ibintu bikomeza kugenda neza. From today ndi kumwe na Mr Fitness. Brother, how are you, bro? I'm fine, and you? It's tough. How is it? I'm okay. Yeah, numusashaka tuganira ku bintu byinshi cyane fitness. Ariko tutaragenda kure nari nshaka abariko turabahaje. Mr Fitness, ushobora kundamukiriza abafana ba Eric Burundi TV. Abafana ba Eric Burundi TV aho muri mwese aho muherereye hose ndabaramukije. Okay, ikintu nshaka tuganire ko ni bimwe mu bintu bigize akazi kawe, ibintu bigize lifestyle y'ukuri yawe. Hama twongera tuganira ku kintu nyamukuru abantu benshi bakunze kwibaza kuri wewe. Burya fitness kubatakuzi ninde? Fitness ni umunyamahoro n'umugwa neza n'umusekirite akazi kiyo ka buri munsi. Ya fitness from today rero cyo tuganire ko ni kubijanye n'akazi kawe. Wavuze uri umusekirite ariko nashaka kumenya uburya arabantu bakunze kuvuga ati gutarika ivyuma kuja muri gym ngo hari gihe ari ibintu bimwe mu bintu bizova bizana ingaruka mbi mu busaza. Kuri wewe amajambo amaze kuyumva, wewe kubgawe umaze kwifata ko decision imeze gute? Namaze kubyumva baravuga byinshi bavuga n'ibisumbije baziko kuri no si Imana bafise ubujanja barabaye benshi n'abakubuza kunywa amazi menshi twakuze twumva kunywa amazi menshi ko ari byo byiza tubuza no kurya inyama tubuza no kunywa Coca-Cola aha nakubonye aruza kumbwira ko ari kabi. Okay, reka tugere kuri iki naco. Hari post nabonye ryari haciye nk'indwi iri gusirikira mu gahindwe ntiyakwira y'umupasteri umwe yashoboye gufata foto yiwawe akayishyira ku rubuga akayivugira ko amajambo ari kwigisha abantu. Abantu bakwegere bavuze ko bitakunejereje. Kuri wewe wavyakiriye gute? Byarambabaje cyane nayo ntibyanguye neza kuko ijya foto yivuye ko amajambo hawo menga kabe foruma none ye foruma acha ko ifoto yiwanje yavuze gute ugaragaze gukurikira ibintu ngo byo kwikinisha sinzi kiniki none yashafa akora ku ifoto yiwanje nakora ibindi imaje ashira imbere nawe n'umuntu kandi ikiya iganano za kucyumviza cyose nzakimishura ko neza avuga ibintu by'abantu ngo bikinisha ngo yavyara abantu bagufi nawe nyine ni mugufi none se we yari kinishije ayo nashize mu by'ububeshi ma yavuze gute ku bantu bikinisha ushikiye abantu bikinisha sibashikiye ariko hari ibintu agiye avuga byinshi kandi abajwe ndafata cyane none kuvuga ngo abantu bikinisha ngo hari umuco byaramugufi umuco byaruwonze none nyine ari hagute tuvuge yuko se we yikinishije ntabwo ko ari numwe na Okay, ariko rero maybe ujya mu pasteri ni umuntu nubaha cyane ni umuntu twubahana cyane ariko ndibaza amaze gushaka ijya posting ya baramurondeye uramubwira ati iyi post wakoresheje sinabishimye. Sinamurondera ahubwo abe hange. Abe hange. Okay, reka tugaruke kuri iki nyine. Ugerageje kuraba. We kubgawe urafise umudame buti? No. Nta fise. Okay, umukino cya mbere wowe usanze wanka mu buzima wanka ikintu kimeze gute? Ndava abantu bashaka vuyo tujya mu ntu yakoze kunsaba premiere akambwira ati ngoma nkore nkongeye ati nibikunda cyane birakunda. Yapana kubwira ko ifatira ibintu by'umuntu nkaho umenga ntifise mwene byo. Amakosa bro. Ariko mu majambo make ngira warabwize umwandikira basi kuri telefone amubwira ati iyo foto yanje uyifute. Nta contact y'office nta niyo mbanye cyo nzakora ngo nzomusanga kuri location niba nambwiye aho nzomuronka cyane.
amugene umusigurira impamvu asigurira je nzo musigurira nivyo uri serious vraiment cyane azosigurira impamvu yafashe igafata kwa yakuvuga kwa amajambo yagufata iyo canke izabandi canke ibindi binashira. Okay, wewe abantu bagusanze box bakuba bikubwiye n'abavyeyi barabimbwiye hari n'avyanambabaje cyane abagenzi inshuti ababanyi bose. N'abavyeyi bibajije ko ari weceze kuvuga cyangwa sinabitahura n'abavyeyi ukuntu bameze bamaze kumva amajambo bakaraba kwifutu bagasanga nije none numva bacha babifata mu butabana abavyeyi ko bazi ko bameze polisa navyo vyayi ugatuna nje nabibonye ko ndende fitness urategura kugira mariage azo nteganya rino iteganya nzabamenyesha. Okay, gushika no masaha abantu muja muri gym muri abantu batinyitse uravyumva kubgawe hari umuntu wakubita nono nta muntu nakubita kuko ubona ukubita mu jambo bimenya yo gira ikibazo. Okay, tugende kuri iki naco hari abantu bavuga yuko abantu muja muri gym kenshi ari abantu bajayo benshi ari abantu baba babuze ico bakora kubgawe ubukivuga kwiki siko bimeze yaba baje abantu babuze ivyo bakora na muganga ntakwandikira ugenda gukora sport tariko zubu neza ko no myaka imbere uzoyikora muganga banje kuyikwandikira. Hariho poudre ari ibidonge hari ibintu byinshi bitangwa na zantu ze gufungura ibyo bintu bafungura kugira ngo nababane appearance meze neza kubgawe ukoresha ivyo muri ivyo. Nkoresha naturel cyane proteine zafise ingaruka nyinshi cyane mu mubiri. Nta musirimu bakoresha proteine no n'abaye bagenzi bawe wabuze bakoresha ama proteine nta banyigere cyane bahari wese ko namabona aho dukora bimwe babikoresha. Gushika n'amasaha ndibaza hari abantu batandukanye mwatanguye ikintu cy'ubusekirite cyangwa kuja muri gym muri kumwe bamwe ubu barafise ama poster aho bahagaze nawe urimo anovuga nka Monster hamwe n'abandi barafise aho basanzwe bakora ko byace mwaciye musanga bibaviriyemo akazi. Gushika no masaha kuri mwebwe mwabihisemo nk'akazi n'ubu arivyo bisanzwe bibabeshejeho ku bandi nabo babikora nko kwinezereza nakaye kajambo ushobora kubashikiriza babandanya babikora binezereza umunsi wafise kubigira akazi azobigira akazi. Okay, Monster ubu n'umugenzi wawe cyane rwose nejo haize yamukunda musa Magonde n'umugenzi wawe wego turayaga mugabo ntabirenze cyane. Kije gihe nabo barabasakirite mugabo umenga barapunguje vibe byatewe n'iki nagomze kubeshikije abo ntavyo namenye sinzi cyabateye gusambuka bo nabo nibo bakizi je ntaco nzi bavuze ko besha. Okay, tugende kuri iki naco ni iki kintu projet ufise bituma gushika no masaha ukija muri gym niwe mugambo ufise mu misi imbere? Projet ufise mwe ntangiye kubishika ko nshaka yuko ari ivyo bizontunga mu buzima bwanje bwa misi yose n'abari inyuma bibabera akarorero ntibacike intege ubona ko kera babiterura bafata nk'abasuma abasazi bamwe barakoresha abandi amajambo ngo ushaka kuja mu kiroberi ariko ubu ntibigihari kuko amahoteli amaba barakurondera ukagenda gukora ububounce aho kujya mu ijoro baboregwa ukabasohora abagwanyuka bangurukanya ntabakavuye ahantu uri mukaja gusekirita ku ma mariage ku anniversaire bituma nabo babasikira kabro. Okay, gushika no masaha ungize umushanga na gute ukwetse nibanga ryanje. Okay, gushika no masaha wo gukenera mujana ahantu akuri hangahe bivana n'igikorwa kuko urumva umuntu akubwira ati tujane ku soko cyo tugaruka no ukubwira ati turirigwana urumva aho upatana bivana niko naba yakubwiye ku rutonda rushaka. Warigeze wiyumvira kuja mu gisoda cyangwa mu polisi? Narigeze kubishaka nkiri ku ishuri ndi mu mwaka wa kabiri ariko ibyo nifuje ntibyabaye kubera ko ubuzima. Reka tugere kurangiza ikiganiro cyacu ariko tutararangiza nashaka umfashe ushimira abantu baba mu kazi kawe baba bafise umucango canke bafise icyo batereye gushika kugira ushike ahugeze. Ndabashimira cyane nashimira n'umuntu busombera nk'akazi ahari izi nisereke ndamushimira cyane bashimira cyane n'uwo nkorera ubu Cipriano muzee w'intara niwe yadufurunise ivyo kunywa vya Braludi hamwe ntara ya Makamba
ya burunga burunga yari makamba kera yaranaguze tu ni burunga ndabashimiye rwose murakoze cyane fitness namwe murakoze